Igihe cy'isaha 2:55 niho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye eka n'abana bageze gutora yashika ku kibanza kiberamwo amatora ku mutumba avuka ko wa Musama. Aha turi muri komine ya Giheta n'intara ya Gitega. Ayo matora akaba yari yerekeye ay'abashinga amateka n'amajenama b'amakomine. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahejeje gutora akaba yashikirije ijambo kuvyerekeye amatora, aho avuga ko ari kimenyetso cerekana ko demokrasi iriko iratsimbatara mu Burundi, kubona abene gihugu bariko bitorera indongozi kandi batekanye. Kumva ko biko bigenda neza kandi murazi ko abarundi basanzwe igikorwa c'amatora baracishimira cyane, barabikunda kandi birumvikana ni igikorwa cyo gukunda igihugu. Umuntu adakunda amatora ntabakunda nakazoza k'igihugu. Nico gituma rero abarundi najewe mu bandi barundi naje kugira ngo naje ntore nitorere abazoduserukira, ko najewe ndi umwene gihugu mu bandi bazoduserukira, kandi tubipfurije abaza gutsinda, tubipfurije yuko babandanya bakora neza ku neza y'abene gihugu. Nayo abarorerezi mvamakungu haba waserukiye shirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, waserukiye umugwi mpuzamakungu ukurikirana amatora NP Suisse, bose barakenguruka ingene basanze amatora ariko aragenda mu mutekano ntangere, ngo ni ikimenyetso cerekana ko demokrasi iriko iratsimbatara mu Burundi. Abandi barorerezi mvamakungu bahishikiye aha twovuga abaserukira inama mpuzamakungu ku karere k'ibiyaga binini.